nashimwe kandi jewe intaye nagomba gushinga ni ndende cyane, ni ndende kandi na jewe yombabaza nkumva yuko umenga musubira kurira bushasha, ariko narose aho guhurikira ngaha. Jewe intahe yanje yogera muri 2021 naragiye gusenga mu isengero. Nshitse mu isengero uwo munsi nza no ku mutima wose uranahutse ngo ndabe hejuru nkabona ni ijuru, ndabe mu bantu nkabona ni ijuru. Kuva aho hantu mu isengero kugira asohoke nkabona ntibikunda. Ndavuga rero Imana nkura hano hantu naje kugusenga ndabishaka, ariko ndumva yuko ndashobora kumara amasaha yose impuze imisi ishobora gusohoka. Ndasenga Mana nkura aha hantu ciye naco cava mu mutwe kikaguma cisuka no kumenga ndi muzi. Aho ndatanisha tutukanye nane nza no kurumva nasabye Mana nkura hano hantu, Mana nkura hano hantu n'amakongo mw'ishengero kugira banterure nje samazi ishengero ryose. Hama nza numve ikintu kirantereye aho nofutse igitenge ku mutwe gusohoke, ndagenda bukebuke nca ndasohoka nca ndataha. Aho noryamye hampande y'ishengero nca ndindira basha nkaryama ngaha baca kunshengerera kandi reka nsabe Mana ashikane muhira. Shitse muhira naciye nkora gahutu kose umutima wagomba gusohoka wiwe. Aho rero niho ku gitero cyanje byahereye muri 2022 ndagwara nyene cyane, amaguru haraja mu misumari, amacumu, inzembe, amabuye, nkumva yuko ndiko ngendera imisumari muri uku kukonye. Imisumari nkayumva ntambuka bizibura, ndavuga nti none Mana jewe ndaheze akazi kawe ngo mbyuke mu gitondo ngeze imbere y'igitanda y'amaguru yose akamera ngo nk'inkoko. Urabona inkoko nyene nkayumbagiruka none ndashika ku kazi mugavuga Mana akazi kareta none ngomba mve ku kazi, ngomba mpe akazi. Imana naguma ndayisenga uko ngiye ku kazi ngenda ndahereza Imana ingwara yanje. Hama muri kandi rero ibi bihe rero misi yose guhera mu 11 ku Nweri n'amafisi ibitero. Ico gihe rero ivyo bitero byafata byo mu maguru, mvuye ku kazi nza numva ikintu kije rimwe na rimwe ngo turi, nza kwiraba yuko mvunitse, nza kwiraba kwigufa ryagiye hejuru ndabura, guterura ukuguru wapi, kuva aho hantu wapi. None gabashaje igirere nca telefona mutama arafise ingendesho y'akamoto, ndamubwira ntereka jewe birase kumva ngaha ari ibintu bibereye aha kuri ise birase kumva ngaha ngo none byase koko nije byase. Hama acambwira ati tori moto ndayiriha nibashika kuyurira byarase kubera nyamacumu, kubera n'uvume ngo kuguru kwataye ubuzima kubera. Hama ndashika mu bukeye mu gitondo ncaja kwa muganga ko je simba hafi, ngenda kwa muganga. Dogiteri anyakiriye arambaza ati none wewe urwaye gute? Jewe kukozana ko kuguru turara, ndamwereka ngo none waravunitse nteka, ngo none ngo ntabwo kuvuga ngo uravunika ntoya. Kandi imiti narayifashe kuko nagiye kwa muganga barantera imiti yose y'imitsi ndayifata, ibiki byose ndafata. Ndamubwira nyene ndamwereka ordonnance y'iko nyandiko ati madame iyi miti warayifashe? Ntego bije narayifashe. Warayifashe yose? Ntego. Warayimaze? Ntego. Arazunguruka impuze yose, ishaka iwe yose arayizunguruka, adodagura kuri ordonnance agomba kunyandika, aradodagura arabucira nyandikira. Acambwira ati mada uranywa amazi? Njenga yani unywa yanganike nje n'iburi ndanywa litiro 2 urongereza irindi litiro igira gatatu. Hama acambwira ati rero genda ukure urazi imiti yanyandikiye ibuprofene niyo yaciye yanyandikiye. Hama kandi acayishira kuri mitiweli, ye muri ntuze muri mitiweli batubona ati umuntu yakwandikiye ibuprofene kuri mitiweli ni ibyo gutera mu madamu cyo umuti ndawuhinduye, mu madamu uhinduye ngo ndakwandikire uduti utunini tuvura ububabare. Atunyandikiye ndagutahana ndahana wapi muri 2023 ati noneho twazanye ingata n'imigozi ryashangiye ryakavuye nkakomisa ya mitsi iragendera hinduka ku mubiri ndirabura
ndaburanirwa ndavuga nti muri gamana cyo bagire aho ndi hose nkavomisa apeti kabura ngo ngende sinza munake kuramutse umuntu acambye ati mata wewe ivyari byo byose wewe barakuhaye ishano none gashaje hama rero jewe nshakavuga nti jewe nta muti w'ikirundi nzoja nta bapfumu nzoja mugare aya shetani n'umuci narahavuye ndagenda wa muti barawuhandana ndapomisa mugabo ntibyanahetse uyidemere penikatrere ukwezi nyene ndafatwa wa muti ngaha mu mutwe haca imbozo biriko birabozora nkaca ukamenga n'ubwonko buriko bukoroka ncira ibite noneho jewe ubwanje burahetse hama ndaza ngaha Bujumbura nari mfise umwana yubatse yaragwaye ndagenda kumusuhuza nshitse haca arambwira ati mama yamutera ikoti ati mama ati jego bankwereka ahantu bagusengera nshitseho barambwira ati wewe barakuroze no ku rwego rwo hejuru reka kuvuga ntabwo aje nigeze mbona yuko nopfa naguma nizeye Imana gusa yuko Imana ari izonkiza hama baransengera bansengeye ndatangura kuvuga amajambo menshi ndacikumira ndavomisa ndagirana musugira kabiri nyene barasubira ndavomisa ndacikumira ndavuga amajambo ati sha mama wawe aragwaye kandi aragwaye cyane ati narabatse gusaba urusha ku kazi ati tumusengere bikwiye hama nca ndaduga nenga hari mu bigeze ndutse nega nanega basha jeko numva n'ubundi ngwaye ngireba nca ndagenda ndabwira abahurira hejuru ndabibabwira nti jewe burya ndagwaye uwo munsi wa mbere rero wino natunze ari kwa kabiri bahejeje kumusengera kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa mungu numva umenga mu mutwe hose ikintu banyibitseko nk'amakasike nka 10 aho mu maso nkumva ngakaye mu muhogo nkumva n'uruntu rw'urukono ruriyo ntabona iyo amata ari karaje hama cyageze ku mugoroba washitse muhira nca ndabwira abantu ntimwaba nca ndagiye kurondera abasengera ndibitse kuko numva merewe nabi nca ndagenda kumwigisha dukorana kiticu nca ndambwira jewe senga uwo munsi bariko baransengera ndakomisa ndavuga amajambo menshi mvuga iyo byangira nca ndataha nshitse muhira hama ngira ngo vyahetse ndaryama ndyamye nashitse muhira nka saa 4 kandi n'umugabo wanje natongoye ntiyanamba ati ati mbega uvuye hehe yarahotse hama ndaryama hama ndyamye negetse imisayi ntabwo nuko ikintu kimbara ati ahubwo wobona wambaye wawe wocuguruka yapfuye kuza ngo yugare icyumba nari nabyutse uko nari naryamye nuko nyene nabyutse nca ndagurutse ndamufata mu mugogorere ndamwumva ndavuga amajambo menshi ndakomisa arateba arampamagara umupasitori twabana ahubwo n'Imana yabishatse kubera hari nko mu masaha 4 y'ijoro baraca mu mihanda itandukanye birango baca basanga porutaye y'umupasitori ntiyugaye bisa rero ngo bashikeka amo mupasitori atugaye araza aransengera ahejeje kumusengera niho nacagaruka ino kuwa mbere ndamutse kuwa mbere baca bashaka kunjana kuwo muntu basengeye nje ngaharenda afise abakobwa babanga panze ngahaye mutakuru hari umukozi abakorera acambira ati nyabona mwabakobwa reka ndabashirire mama wanyu hari ahantu basengera ngahaye murereka ngasi so turazana bagitondo tuzoranye mu gitondo amusenzi anyakiriye acambira ati mugabo banzigura bakaka nzocubana na pasiteri narinjiye nabiri wanyu ibyo mwambariye nibyo nabo bambariye ati bambwira ati wowe barakuronze ku rwego rukwiye hama rero nshaka aho ni baransengeye mvuga y'amajambo mvomisa mvuga y'amajambo ngakorera ntari bwasabugusha rero Diretrice yari yambwiye ati wowe twamenye ingorane ufise nitwokuzana ku kazi n'izo ngorane ufise barampaye iminsi 10 yo guhera ku wa mbere tuzohera ku wa gatatu ugareshe cyane n'umuti utamubaje nani n'abarwayi barenze abangenzi badukecho mugiye misi nyakakwe kandi nari mwambariye kunogaruka mu birwani ubu mumeze gutera aya maguru arakomeye kandi guhera ku wa kane nza muri burakeye ntaza no ku mugoroba ivyo no wawe bikora mu gukomeza ufise no wawe ugomba kuva wawe naragarura honyene umukozi w'Imana yasengega nambwiye nje numva
mu muhogo uye numva biriko biraza mu mutwe byari n'ibimbotora byariko birahera umugabo mu maguru numva amaguru aracayumagirika numva ndiko ndatambuka nyumagirika ejo natangiye gusirimba abantu mwene birariye ugashaka kwiruka mugakora kwiruka mugakohera wa kane wa gatanu none munsi nakanze nagenda ibintu kimbatu yatigenda ushime cyo nabuze nagashimwe ki mugabo kubera mbakorera teni n'umupfumu ramushiye no kuri jeshi yajyanze nzana ibyo aho nico je ndashatse gushima mugabo abana banje nawe bafise ibitero nguko nyene bazane bose aho bakiriye none bariye baje mugabo kubera ibiraka bafise biraba barira oya muno musi bari kuza mugabo ejo barababwira ari ubuzoza kwa kabiri nejo rero umunsi bwabo baguma bakora no kwa Mungu dukomera abashimire bariye bose biraza kubaza kuramukana n'abakozi b'Imana twamubera